Ndabaramukije nanabaha ikaze mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose ducisha kuri nomboresha kure ya ICTV kw'igenekerezo rya 15 ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2023. Ano makuru yacu hagiye kugaruka ku ngingo zigiye zitandukanye. Turaza kubaha amakuru avugwa muri politike, inkuru zivugwa mu mutekano n'ibindi vyinshi vyagiye biragarukwako. Hari inkuru zibabaje cane. Mu gihe Perezida Ndayishimiye yemeza ko ata barundi bashonje, haraye hatowe ikiziga c'umugabo hafi y'ikigo ca kaminuza y'u Burundi mu Kamenge. Mu gipolisi bakaba bakeka ko uyo muntu yishwe n'inzara, bavuga ko bagiye kubandanya amatohoza. Urupfu rw'uyo muntu n'ibindi vyinshi turaza kubigarukako muri ano makuru, n'ukuntu inzara iriko irazura inzara mu gihugu. Perezida Ndayishimiye wewe yirirwa avuga ko ata murundi ashonje. Iyo umurundi ashonje ngo bariko bariba mu mirima, ngo ibigori biriko birumira mu mirima atawukorako, ariko mu misi iheze harafashwe abasuma bariko bariba imfungurwa, bati baritavye akamo k'umukuru w'igihugu. Izo nkuru zose turaza kuzigarukako, tubabwire n'uyo yapfuye agatogwa ikiziga, bivugwa ko yoba yishwe n'inzara, naho ivyayo matohoza y'ico gipolisi bavuga yoba ageze. Turaza kubaha ido nido. Hari inkuru y'akamaramaza inababaje mu Kamenge. Imbonerakure n'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD zirabangamiye abanyagihugu, ntizikigera umutwe n'abahumure bahoze ku rugamba. Ubutumwa twaronse duhabwa n'ababa muri zone Kamenge biyamiriza amabi amaze imisi arakorwa n'imbonerakure zigendanira umukuru wa CNDD-FDD yitwa Eric. Uyu munyagihugu akaba yaduhaye ubutumwa buteye ubwoba, burimwo ibintu bibabaje kandi binateye agahinda. Turaza kubaha ido nido kuri ubwo butumwa bw'uyu munyagihugu, n'ukuntu izo mbonerakure ziriko zirakora ibara. Uwundi munyagihugu wo mu Kamenge nawe yanditse ati: mahoro bantu b'Imana, ibintu bibera muri quartier Songa yacu hageze mwijoro birateye ubwoba. Uwitwa Eric asanzwe atwara umugambwe muri iyo quartier arishe abantu abagiriza ko batitaba amanama y'umugambwe. Iyo nkuru nayo turaza kuyibaha, tubabwire nido nido kuri ubwo butumwa. Hari undi munyagihugu nawe yaduhaye ubutumwa ati: n'ubu ndatabaza, nta kintu kiragenda ku karenganyo kariko gakogwa muri quartier Songa. Umunyamabanga w'umugambwe muri iyo quartier Eric aho ariko aratera ubwoba batwara ngo ntihagire ugira ico avuze kw'ikubitwa rya Bizimana Dieudonné n'ipfungwa ry'umunyagihugu akora muri saro, bose bakaba baba kw'ibarabara ry'indwi. Ubu butumwa nabwo turaza kububaha mu buryo bw'idonido. Ngizo ingingo nkuru ano makuru yacu agiye kugarukako. Vyonda kuri subscribe maze dushirako inkuru icigushikira ubwo nyene mu bambere. Turazi ko mukunda inkuru n'ibiganiro tubashikiriza. Reka no makuru yacu tuyatangurire ku mpanuro. Umutegetsi mutazinanye niyagusaba ubushuti canke ubugenzi kuri Facebook akakwandikira n'impuwe ngo agira gufashe, uramenya ko uvugana n'umusuma, mwiyubare. Dutangure mwidonido ano makuru. Hari imbonerakure zibangamiye abanyagihugu, zitakigera umutwe n'abahumure bahoze ku rugamba. Reka imbere yuko tubaha ino nkuru tubanze dutangurire kuri ino yihuta. Urupfu rurateye agahinda. Uyu yapfuye bivugwa ko yishwe n'inzara. Mu gihe Perezida Ndayishimiye yemeza ko ata barundi bashonje, haraye hatowe ikiziga c'umugabo hafi y'ikigo ca kaminuza y'u Burundi mu Kamenge. Mu gipolisi bakeka ko uyo muntu yishwe n'inzara, bavuga ko bagiye kubandanya amatohoza. Perezida Ndayishimiye we azemera ko abarundi bashonje batanguye kwiba mu mirima y'ibigori. Umukenyezi wiwe nawe araterura amatoni y'imfashanyo y'umuceri ugenewe abakene akawushira Guinée Equatoriale. Kwicwa n'inzara n'urupfu rubi cane. Umunsi wa mbere urahera atacushize ku munwa.
umunsi wa kabiri ugahera gutyo, umunsi wa gatatu ukabura uwuguhembura, umunsi wa kane ugacikana. Biteye agahinda. Ivyo bikaba leta ikujejwe ibitse amatoni amajana y'imfashanyo yagenewe abakene. Iyo leta kandi ikaba ivuga ko yaje kugira ngo umunwa wose uronke ico ufungura. Iyo leta nyene ikayora za mfashanyo ikazigema abanyamahanga bo mu gihugu gitunze nka Guinée Equatoriale. Bagenzi, ivy'isi ni amayobera, biragoye cane. Abantu barahera kweri, batanguye kwicwa n'inzara. Asha ni ikibazo gikomeye. Yarashimye ingene musitanteri wo mu Rumonge yanyuruje umutama avuye mu gasho. Ati umwe wese amenye na classe arimwo, ati ariyo mu bashonji yemere yicwe n'inzara, ati ariyo mu baheze ariyo mu bahaza aguma haga, twese tuzohurira gukina finale ku Mpanda. Ati uko niko leta nkozi kandi mvyeyi yitwa, wumva yivuga ko umunwa wose uronka ico ufungura n'umufuko wose ubika amahera. Ati birateye isoni, birababaje cane, ariko n'abantu muri rusange agatima ko gufashanya kaguma gahera, umuntu akicwa n'inzara, hariho abandi babisesa. Ati Burundi uragowe. Iyo nzara muvuga nje ntayo mbona. Ati erega iyo umuntu ahaze burya aca yumva ko isi yose ihaze. Ati jewe burya ndamutahura kweri, none nimba abona ko muhira ibintu vyuzuye wumva yo reka kwemeza ko abarundi twese duhaze. Ati ibi bintu birababaje cane. Ati rindire murabe ivyo kazoza kazotuzanira. Ati iyi ntwaro ya CNDD-FDD je mbona ataco iriko irafasha abarundi. Ati kuva bashitse ku butegetsi none niki cahindutse ko ibintu bibandanya vyunyuka. Ati ibi bintu birababaje, birateye n'agahinda. Bati basha nejo yarabisubiyemwo, hari ikiganiro yavuze ko abicwa n'inzara ari inderamaboko, ko mu Burundi abantu bose ngo bafise akabiri keza, ngo kandi ntawogira akabiri keza ashonje. Rero impamvu uwo muceri bawihereye Guinée Equatoriale nuko bazi ko bidakenewe gufasha abarundi kandi bifashije. Ati abo bategetsi bacu nabo gusengera. Ati muhinga yo kwiyegereza Imana akazopfira mu mwami ati mu Mana, naho ubundi turagowe. Ati uya mu Burundi nta nzara mufise, uwo yari yanyoye urumogi canke usange n'umusuma wewe wakicwa n'inzara uri ahantu haca abantu urasega. Ati ntimurabona iyi nzara iri ntavyo kweri. Ati ntaco mvuze, gusa muri Bibiliya harabaye umwami baguma bamubwira ivyuko abanyagihugu bashonje, umwami akavuga ko atanze rihari, burya niho abagore baje inama y'ukuvugana. Umwe abwira uyundi ati hako twopfa uno munsi tuzopfa ejo, hama ibindi bizokurikira. Hariho abatazosezera ku Mpanda, hariho n'abatazobona urupfu. Yesu yarakivuze neza. Nivyo bamwe n'abandi bavuga kuri urwo rupfu rw'uyu muntu bivugwa ko yishwe n'inzara. Turahojeje umuryango wabuze, ariko nanone ivyo vy'amatohoza navyo nyene bikorwe hamenyekane icishe uyo muntu. Tugaruke ku makuru arabana n'ubukozi bw'ikibi buriko burakogwa mu Kamenge. Mu Kamenge imbonerakure zirabangamiye abanyagihugu ntizikigera umutwe n'abahumure bahoze ku rugamba. Ubu ni ubutumwa ababa muri zone Kamenge biyamiriza amabi amaze iminsi akorwa n'imbonerakure zigendanira umukuru wa CNDD-FDD yitwa Eric. Uyu munyagihugu yatwandikiye hirya y'ejo mw'ijoro ati mwiriwe, ni umunyagihugu wo muri Kamenge ashatse kubaramutsa.
ndi n'iteka ntangere ryo kubandikira mbitura ngo mudutabarize. Muri Kamenge quartier Songa nta munsi wijana abantu badasindikarijwe ubuzima. Hageze mw'ijoro babikora nk'umwuga kubw'itegeko ry'uwutwara umugambwe muri iyo quartier afadikanije n'abasore bagendana. Kuwa gatandatu bakubise umuhumure yahoze ku rugamba yitwa Dieudonné Bizimana batazira Zadi, bamusanze ku rugo iwe akaba amaze 4 mu bitaro ari kiruruma. Ico gihe bamukubita yari yanse ko basiga kw'irembo umukenyezi bari bazanye bakubise. Bukeye bwaho kuri iryo barabara nyene ry'indwi hakubiswe uwukora muri salon de coiffure, akaba yarara muri iyo salon asohotse kugura amata. Avuyeyo baca baramuhagarika bamukubita amakofi bashaka kumwambura amahera yarafise. Atabaje abanyagihugu barashwa baduka batangura guterana amabuye. Haciye haza imodoka ya fime, abari aho babibonye barahunga baca bamujana muri gasho mu Kamenge, n'ubu niyo aryamye. Mw'iryo joro nyene harambuwe umuntu aranakubitwa, wewe aca atungwa nayo yameze. Imana itabare ababa muri quartier Songa ntawuvuga kuko uwuvuze baca bapfunga. Mudutabarize bimenyekane, abakora ivyo bintu barazwi kandi babandanya bidegemvya. Ikibazo aho kigoreye nuko uwo mukuru w'imbonerakure, uwo mukuru w'umugambwe yitwa Eric ahiza agakorana n'abapolisi, niwe abwiriza abapolisi barara ku isoko ya Kamenge n'abahungu bakizura ijoro nk'uwitwa Siriyake na Dionise, ari nabo bakubise Zadi izo nkoni bishimikije abajejwe umutekano. Muri kino gihe Dieudonné Bizimana agwariye muri centre de santé mu Kinama muri Muyinga ku rya gatatu. Nk'uko muza kubibona ku ifoto bari babanje kumujana kuri zone ngo apfungwe. OPG aramwankira ati ahubwo mujane kwa muganga muri iri joro nyene. Ubwo ni ubutumwa bw'umwe mu banyagihugu avuga ibara ivyo bariko barakorerwa. Uwundi munyagihugu wo mu Kamenge nyene yanditse ati amahoro bantu b'Imana, ibintu bibera muri quartier Songa yacu hageze mw'ijoro birateye ubwoba. Uwitwa Eric asanzwe atwara umugambwe muri iyo quartier arishe abantu abagiriza ko batitaba amanama y'umugambwe. Muhuye mw'ijoro atanga itegeko kuri police n'abahungu bagendana kuguhagarika ugakubitwa ndetse ukibwa, bagaca bakujana mu gasho kukwagiriza ko wagire wake inkoho abapolisi. Akarorero kuri uyu wa gatandatu aho hakubiswe uwitwa Dieudonné azwi ku izina rya Zadi aba kurya indwi inomero 200. Bamusanze ku rugo iwe, yasohotse yumva bariko bakubita umupfasoni afise umwana, vyagaragara ko yasomye utuyoga yabuze uko ataha. Agisohoka yinjira muri botike kugura itabi, yakirijwe ikofi n'uwutwara umugambwe. Abamugendanira baca bamwakirira inkoni ziri mu bwoko bw'amatiyo zitwara amazi ya Regideso. Ubu akaba ari mu bitaro. Bukeye bwaho hakubiswe uwundi akora muri salon de coiffure asohotse kugura amata, aramburwa utwiwe, arakubitwa, aranapfungwa. Ubu akaba ari mu gasho aho nyene mu Kamenge. Bamwagiriza ngo yamenye parabolize y'imodoka yari irenganye bariko bamukubita. Dusaba ko ubutungane bwokora ako karenganyo karenze kagahanwa. Uyu munyagihugu yarasubiriye arandika ejo ati
n'ubu ndatabaza nta kintu kiragenda ku karenganyo kariko gakorwa muri karitsiye Songa. Umunyamabanga w'umugambwe muri iyo karitsiye Eric aho ariko atera ubwoba abatwara ngo ntihagire uwugira ico avuze kw'ikubitwa rya Bizimana Dieudonné n'ifungwa ry'umuhungu akora muri saro bose baba kw'ibarabara ry'indwi. Dusaba ko ubutungane bogova mu gacerere n'izindi ndongozi ivyo bintu bigahagarara kuko bishigikiwe na chef de zone na musitanteri na chef de poste b'iyo zone. Abarongoye igisagara ca Bujumbura barakwiriye guhagurukira kino kibazo. Ngivyo ibibera muri Kamenge, akamaramaza, ibara ku mutemere birateye agahinda kandi birababaje. Banywanyi bacu ningaha dusozereye amakuru twari twabateguriye. Amakuru twegeranya tuyavanye mu masoko yacu atandukanye, biba bivugwa mu binyamakuru, ivyavuzwe cane ku mbuga ngurukana bumenyi n'abanywanyi bacu batandukanye iyo bari byari no mu mihingo itandukanye y'igihugu baturungikira amakuru yuko vyifashe iwabo, maze ayo makuru yose tukayabashikiriza. Wifuza kuraja uba mu bambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi, urafyonda kuri subscribe twashirako inkuru ikagushikira mu bambere. Ibihe byiza kuri mwese nivyo ndabipfurije. Mu kanya turaza tubashikiriza n'izindi nkuru zitandukanye ziriko ziravugwa irya nino. Banywanyi bacu mwese aho muri, ndakenguruka ko bari mu Burundi, abari mu bihugu bibanyi, abari mu bihugu bitandukanye vya Afrika, namwe muri ku mugabane wa Buraya, Amerika, Aziya, mwese intererano yanyu iradushikira. Ibihe vyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije. Mu kanya ndaza ndabahe izindi nkuru ziraba zigezweho.